cyo mumenye nuko atategeko mu bisanzwe ryagenga igisata ca tourisme mu Burundi twakorerako, nico gituma ico gisata ca tourisme mwacumva kw'izina ariko mu vy'ukuri nticabaho. Bavuze tourisme mu bindi bihugu baba bavuze igisata cinjiriza igihugu, igisata gishinzwe kwinjiza amafaranga kujya kwa OBR, kujya kw'ibisata bijejwe gucukura ubutare no kubudandaza kubw'igihugu, kujya kw'ibindi bisata byose mubona nk'uburimyi, icayi, ikawa, eka n'ibindi bituzanira amafaranga njabukamazi. Rero igisata ca tourisme aho ibintu uko bimeze uyu munsi nta teko na rimwe rigiha ububasha bwo kwinjiza amahera, bwo kuba igisata igihugu cyo kwishimira. Rero bimaze kugeraho, tumaze kubibona gutyo, twahavuye rero twiga icokorwa kugira ngo ico gisata kinagurwe kibe igisata gishobora kuzana amafaranga, kwinjiza amahera ata bintu ciriwe kirashora hanze, ahubwo amafaranga agisanga aho cibereye. Burya tourisme nta kintu duterura, nta kintu twimba, nta kintu turima, nta kintu turondera ngo turagiye gushora. Amafaranga agisanga aho yibereye, aho cibereye. Uburundi amafaranga abusanga aho bwibereye. Nivyo rero twagize kugira ngo tubishikeko. Ndasubiramwo kugira ngo ivyo tubishikeko. Ndasubiramwo irigira gatatu kugira ngo ivyo bintu tubishikeko. Tourisme mu Burundi ibe nka tourisme mu Rwanda, ibe nka tourisme muri Tanzania, muri Kenya, mu Bufaransa canke ahandi. Nuko iyo secteur irinda kuronka amategeko ayigenga. Itegeko riyigenga riyiha uburenganzira bwo gutoza amafaranga ku baturiste, kuri ba mukerarugendo, kuko ubu nta bubasha bafise, nta tegeko bakorerako ryotuma batoza amafaranga. Rero iryo tegeko imbere yuko rihaba habanza kuba ico bita politique nationale du tourisme au Burundi. Iyo murabonye turahejeje kuyiga, turahejeje kuyivugana, turahejeje no kuyivalida no kuyemeza. Niho mwari muri abahinga mvamakungu barungitswe na Organisation Mondiale du Tourisme ariyo bita OMT. Murabonye neza yuko bahejeje kugira presentation y'ivyo bashitseko. Turakorana mu maso yanyu, namwe nyene muragira ico muterereye. Abahinga batumiwe muri iki gisata bose mwabonye ko bagize ivyo baterereye, maze rero dusanga turatosora iyo politique nationale. Ubu rero dushitse ku ntambwe yo kuyemeza. Ikica gikwirikira no kuza tuyishikiriza rero abarongoye igihugu kugira ngo bayishire mu itegeko. Hakaba rero n'itegeko cyo bita la loi portant le tourisme au Burundi, itegeko ritegekanya rishiraho igisata ca tourisme mu Burundi, ingene gitegerezwa gukora, ububasha bwaco, ingene kizorongorwa, ingene kizokwinjiza amafaranga, amafaranga hazoja, ingene azotozwa n'ahazokwakirirwa. Iryo tegeko naryo nyene murabonye yuko bano bahinga mvamakungu bafatanije n'abahinga bacu, ivyumviro bashize hamwe bigaca bishigikirwa
n'aba bantu mwabonye bari batumiwe bakorera muri kino gisata baragiye kubivalida no kuvuga kuvyemeza n'iryo tegeko rero ca turishikiriza abarongoye igihugu kugira ngo barishire mu ngiro maze ico gisata kuva iryo tegeko amategeko ashinzwe akigenga niwo munsi muzoca mubona neza ko tourisme mu Burundi idasubira kwitwa izina ahubwo izokwerekana ibikorwa. Iki nje gikorwa duhejeje rero gukora ubunyene kandi turashimira cyane abo bahinga tugashimira n'abahinga bo muri Direction Generale ya Tourisme bakoze ijoro n'umutaga kugira ngo aya matexte abiri politique nationale na la loi bishobore gukorwa kunonosogwa gushikaho vyemezwa. Jewe no babwira ko atamafaranga turiko turiza kuko n'amafaranga ashobora kwinjira ata politique igenga tourisme ihari. No kuvuga iki amafaranga uno munsi uzawumva ngo kuri Ruvubu Parc de la Ruvubu uzawumva ngo hari OBP nguri kwiratoza ukaza wumva ngabo muri tourisme niho bari nta wuzi ubirekuriwe uwariwe ukaza wumva ngo tourisme yatoja ubwo bamenuze OBP ngo yatoja tourisme ngo yagize uko ugasanga bikora nahariye nta uca urubanza wari guca urubanza yaraye mategeko. Ejo bundi ngaha muri Musée Vivant baniganira tourisme na culture la gestion du Musée Vivant nukuvuga nta wamenye ubutozo wariwe nukuvuga ko ibiriko bira ubwo busa bw'amarundi batanga no kubwira yuko ataco twovuga s'amafaranga yinjira nta apport nimwe twoshobora kuvuga yaye mafaranga par rapport y'ivyari bikwiye kuri tourisme. Itegeko rihagiye muzobona neza ko bavuga bikinjira ko bazovuga bati ubureho burenganzira turabuhaye tourisme kuko mu mategeko niko vyanditse. Ibi bintu biriko biratozwa n'abandi batari tourisme ndabaha nk'akarorero none ko tubona ubwato ngaho ico bitare bateau de présence bwato bw'abamukerarugendo buri mu kiyaga ca Tanganyika buriko buri mwibaza ko bwinjiza ngahe muri tourisme wo tubwira gisha ya tourisme ahiri nagenda babwire ko atagisha ya tourisme ihari none atagisha ya tourisme ihari muraheza mukumva ko amafaranga yo kwinjira hehe aja kwandi ubajije bigira tourisme ko bashaka turi dimanche turi samedi muri aroke tourisme ubushikiranganje bunaka bwari kuraba environnement au niveau y'ikiyaga ca Tanganyika mugabe ikintu citwa tourisme mu kiyaga ca Tanganyika bikarabwa na direction ya tourisme hari hiteye kuri biyiha rivyo vyose nivyo twashitse ngaha kugira ngo ejo no kuri tourisme yinjiriza igihugu kujya obera yinjiriza igihugu ikiri naco twobabwira muri kano kanya icokorwa no gutanga uburyo bukwiye muri tourisme. Tourisme ni inka ikamwa amata kandi amata menshi kandi inka itagira ingwara nimwe. Iyo nka rero nta kindi yokora atari gukamwa kugira ngo itungishe umuryango uyitunze. None iyo nka itagira igwara ntironka umuti ibura ubwatsi bwo kurya ibura merase ibura turton uzoyikamiki naho muzi kwinka takinda atari gukama no kuvyara none izokamiki izoba ari umuguta. None service ya tourisme uyu munsi mwoyibaziki ata site nimwe nziza y'akarorero ishobora kuzana amafaranga ehe dutanga akarorero kaboneka ubunyene ndagaruka cyane ku Ruvubu ndahagaruka gose hari ibikoko imiryango ibikoko bishika birenga gatonyi 5,000 vy'imbogo
vya bikoko bimwe vy'imbogo muzi mwese. Hariho n'ibindi bikoko ingeregere iki kandi abaturiste baravyipfuza. Hari imvubu abaturiste bipfuza me bagiyeyo ntibagira aho baruhukira ntibaronka ico barya kuko ntaho restaurant ihari. None agiye uyu munsi wamubwiye uti tugende akabura icarya ajanye n'umuryango wiwe bararushira keneye kuryama buzo barara hameze neza none azogaruka kuma chute hari ikarera ntaho bafungura ntaho barara ni ahantu heza n'ahantu touristique aragiye araryohewe aranezerewe ntarose nahagurira ifana abana bajanye bararushe bakeneye kuryama ntibaronse aho baryama bari gutanga amafaranga yo kuraba ayo mashita bakongera bagatanga n'amafaranga y'uburaro ayo yose barayagarukanye kandi bagiye bababaye. Ivyo vyose murumva yuko utotubaza ngo amafaranga bakwiye ku mashite nangahe kandi bumva baca bagenda bari bangahe bagenda banganike n'abarundi ubwabo ntiborohera kugenda bagenda baca bagaruka. Ni ibintu vyinshi rero tugomba yuko vyokozwe nk'ubu icari gukorwa kugira ngo iki gisata gitera imbere bari kugiha uburyo bwo gutangura kugira aménagement y'amasite. Ni ukuvuga ahantu hari ibintu vy'ukurata hakaba hariho aho kwakirira abashitsi hameze neza bibaza ko bitwara amafaranga niki n'amahera atacamaze si menshi na gato ugereranije n'amafaranga yoca yinjira ubwo nyene n'uwo haha aba privé bo bikora amafaranga akinjira none mu bihirika aba privé kandi leta ikeneye amafaranga. Rero je nibaza yuko mu vyo turiko turaproposa leta ivyo vyose birimwo kugira ngo nkuko muri amatekste yarame ameze hari ikibanza c'aba privé abikorera twabo bagomba kuinvesta muri gisata hamwe rero ikibanza ca leta biciye muri tourisme. Ibi rero birihuta cyane kuko amafaranga tuyakeneye vyihuta. Amafaranga Burundi bukeneye sayejo sahija yejo nukure jo ni kera cyane tuyakeneye uyu munsi bamukera rugendo ubu nta covid hari ubu nta kintu na kimwe cyane nta barandahaki ivyo twerekana birahari ivyo tudandaza birahari abikeneye barahari. None kubera iki tutoborohereza ngo tubategurira ahantu baza kuraba ivyo bintu bakaruhukira bagasanga ahantu hamwe mbega kugira ngo umuntu ashika ahantu murabona ahantu hitwa source du Nil la source la plus méridionale du monde ugasanga ntakihubatse ugasanga naho uhifotoreza ukagira gute ntiwahamenagije ku buryo haba touristique. Ivyo vyose ni ukumva yuko amakosa ari wacu amakosa atari kuri ba mukera rugendo bataza. None u Rwanda rugenda rukazana ingagi rukereka abantu ingagi mu kwinjira ugatanga amadolari 1000 izo ngagi bafise zoba zisiga amavuta gusumba izacu zoba zisa neza gusumba iwacu mbego ubwinshi bwo ninda ziko baba dusumbye zoba ari nyinshi gusumba izo dufite ngamu.